iba divorce imbere y'amategeko mu gihe abantu bashimye kuvana biciye mu muco biciye mu mategeko akabaho umujuje akavuga ati ndafashe ingingo muvane peut-être ko habayeho ama processus ajya yose bisabwa kugira habe divorce rero nawe biranse mbere twokwicara tuharura guhera basha ahubwo ubu nta kwijajara oya umuhungu nyimo muhaye ikintu andika mukobwa muhaye ikintu andika bizobe preuve imbere y'amategeko nero nshanze nkavuga ngo ivyo nivyo wanje gutera ata preuve kandi nta n'umuntu numwe je nopfanda impano ivyo bintu ukumva ibintu ntama nini tu envie qu'une seule fois mwarasi cyane n'ubusirimu bwa cyane oya si ubusirimu bwa cyane ahubwo sinzi abantu babishobora kaza wumva ngo niko zobako je iryo jambo ntimuzose kurimbwira umuntu atazoza kunkorogera ubuzima bwanje ko mvuruze tuzovana ngo ntacurabona ngo iki niki ngo ntacurabona yego ntaco ndabona ariko ninakibona nzo divorce. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye wese naherereye ni Pedro Cheese on the mic kuyaga nawe TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi twongeye kugarukana n'ina merveille aramaze kuba umusangwa ntakiri umushitsi tumuha ikaze. Hi bakunzi bacu bakunzi bayaga nawe TV muryango mwiza nizera ko meze neza iwanyu ndabagumbiriye cane ndabakengurukira cane murakurikirana ibiganiro byacu nkuko namana bivuze kandi umuntu utaburi kurahemba ngo gendura ibintu byanje sivyo nuko aba yaba yanteresse navyo kandi natwe bica biduha ingufu zo kubandanya dukora c'est bel et bien une merveille muramenye mu biganiro bitandukanye none musi ndagarutse kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye ya no musi tugiye kuyaga ku kijanye na divorce mu majambo make bavuze divorce wumvike atahura bon tuze divorce hari abantu sinzi ko byose nza kuvyita divorce ariko divorce ni divorce imbere y'amategeko iba divorce imbere y'amategeko mu gihe abantu bashimye kuvana biciye mu muco biciye mu mategeko akabaho umujuje akavuga ati ndafashe ingingo muvane peut-être ko habayeho ama processus ajya yose bisabwa kugira habe divorce. Hariho n'izindi divorce ndavuga ko ziri illegale canke twozita nka séparation tout simplement ni za zindi uzobona umugabo yataye umugore yataye umugabo ntibagiye kugira divorce muracari marié ariko mwabaye séparé imbere y'amategeko muracubatse iyo ntibita divorce ariko reka kugira ngo bigende bisa tuvyite byose hamwe divorce ko gutandukana hagati y'abantu bubakanye ego ivyo rero biva ku bintu byinshi sinzi ko nagerageje kwishura ku kijanye de divorce biva ku bintu byinshi cyane nizera ko tuza kubyinjiramo neza ya bien sûr. Uno munsi iyo bavuze divorce bitatubona cyane abigeme canke abakenyezi kubera iki abakenyezi akenshi aribo baja gusaba izo divorce vuze duhita tubona abagore sindiko ndataro ko kurumva divorce nabo abantu babiri batandukanye quand même mu manza nyinshi tubona ziri muri sentara kenshi tubona ari abagore n'abagore bon muri kamere y'umugabo arimwe mu kwiganza sivyo arimwe mu kushaka ico cubahiro rero mu kushaka ico cubahiro abexagere hagakindimiza umugore wiwe ou bien par exemple abagabo d'abord ibintu vy'ama relation vy'ama mariage biri basé kuri confiance niko novuga mu gihe rero iyo confiance itagihari novuga hari ibintu byinshi bihinduka usibye nico ca confiance hariho les moyens harimo abagore badaparvena iyo uzobiraba ahantu hatagira amafaranga haraba imishwari simvuze ko ari bose ego urashobora kugenda bimeze neza hata mwatangura kurabiza ibintu vya mariage sinvuga ego nubwo bavuga ngo ni babiri baza kuronderera hamwe munyuma bigahera ubuzima mugatangura kuba bubi mama utusanga ngo mbona niba atavyukora ugasanga kagaye umugore akaratanguye kuza ko umugabo bya bindi yahora akora nta kibikora umugabo kwihanganira ivyo bintu byose impossible ko abagabo bakunda icubahiro bakunda ubaherekere ikibanza cabo ico kibanza cabo co kuba banye n'urugo nari mpereye gato kuri iyo infidelité abagabo na cane ego sinovuga yuko n'abagore batagira iyo infidelité guca inyuma abagabo babo guca inyuma bubakanye nabo barabikora ariko abagabo navuga ko ca kindi batazi kubika ibanga abagore bo burabana bigira ariko umugabo ntiyagira icakema ariko umugore
umugore arashoye cane kumenya ko umugabo wiwe amuca inyuma sivyo. Iyo rero ivyo bibaye erega nta rukundo ruba rugihari, benshi abagumayo ni kubera haba hariho abana, avuga ati notakaza abana bazoca baho mu buzima bwahe, ko umugabo ari we yamenya vyose, ko ivyo bintu nivyo utangura guharura, sino urukundo ntaho ruba rukiri, iyo confiance ntayo bikiri. None umuntu mubanye ata confiance hari, ivyo bintu biba bimeze gute? Atakwizerana. Wewe mbega ndakubaze, wibaza ko urukundo rutagabanuka? Uzobibaza abantu bubatse canke abantu bubatse baza babimbwira, urukundo ruragabanuka pe, ico kintu urukundo ruragabanuka. Nawe nyimba umaze kuja muri relation harageze igihe ukavuga ati ni handi nyene ari ama promesse, ari handi namaze kumumenyera vyongora gusubiramo a zero ngo ngende kutuka kundi muntu, sino urukundo ruragabanuka sivyo, kuko ni vya bindi nyene bigoma bibandanya vya bindi nyene. So mu gihe rero hamaze kuba mwako kantu udatimbishije ko ngugumizeko, kuko hari abantu benshi sivyo, aho tuja hose tubona abantu bashasha kandi abantu beza. Umugabo haja hose abona abantu abakobwa beza bashasha beza sivyo. Rero uciye ushirana ko n'ingorane ziba ziri mu muryango, ushize kwizo ngorane ziri mu muryango, nta rukundo usanga rukibaho pe. Ego ico nikibuza ko abantu babana, ariko ico nagomba ndakubwira ko kirimwo mu ntandaro zituma abantu bagira ama divorce. Cambe nakubwiye niyo infidelité, nivyo bibazo by'uburyo n'ubutunzi. Normal umugore arashobora kuba atanagukunda, katagikukunda pe, ariko aguma ngaho kubera abo bana sivyo, canke umugabo agafata nabo umugore sivyo. Hariho n'abagabo batuma abagore babo bagenda sivyo, atari we yobona aragiye, peut-être abe libre yizanira uwundi aje mu bindi vyoroshe yumva ari libre sivyo, kuko kuja kumuca inyuma azi ko ari mu nzu navyo usanga bimubera umutwaro mu mutima sivyo. Akavuga ati reka ndamwidebarase hama dushobore kuba libre nkora ivyo nshaka. Mafu edayo abo nibo nshigikira gose, abo nibo normal mu muntu yagize mariage par amour arafuha. Je ndinze mbona umuntu yovuga ngo nagenda ngo iciza no kwaza gutaha, umenga rero ni wa muntu ndavuga gute yoba gufinansa gusponsoriza sivyo. Ndavuga ati okay, Kasyo yamenye inzara ariha nta kindi dupfana. None nyimba bagize mariage par amour, egari mariage ziratandukanye. Uje muri mariage abantu benshi bagenda bakurikiye ibitandukanye, hari bagiye kubera ayo mafaranga, hari bagiye kubera urukundo. None urukundo rudahari, mufise amafaranga, umwe ashoboye kwiberaho neza ubundi atari atadependa ku wundi, mubuzwa niki ku divorce? Ubwo mbona divorce urabanza ukiyumvira aba bana ngoma ndabajane ko mu mategeko umujuje ashaka kuvuga ati aba bana baracari bato bagumane na nyina, we abo bana uzocuza kubatungisha iki? Ucutangura guharura ukavuga ati vaut mieux ngume ngaha, ngume nkandira ko ntaco, mbonye atahari ashobora kuturihira relation ni bon, ashobora kuriha inzu ni bon, hama ubundi buzima bubandanye. Bon, okay, nibaze yuko iyo umugabo n'umugore bavanye n'abana ego barabatushe kandi barabibona, si kukura guma wibaza none kubera iki papa na mama bavanye, est-ce que yari kosa yande, yari kosa rya mama, yari kosa rya papa? Uwo muvyeyi rero uburiko nyimba uriko wa mama wawe akubwira ko so wawe ari we mubi, uriko kwa so wawe akabwira ati nyoko wawe niwe mubi sivyo. Kubera ko iyo mugiye gusaba divorce, iyo abantu bagiye gusaba divorce si ushika gusa ngo batere baguha sivyo, les juges barabumviriza, harabaho baratangura bagakoresha méthode ya conciliation sivyo, bakagerageza bakabahuza sivyo. Vyansi kubahuza niho muja mu processus ya divorce, kandi mu ma processus ya divorce niho haba le partage des biens na partage z'abana, za garde y'abana. Hanze niho bakunda kubikora, ugasanga garde bayiha abavyeyi babiri, bakavuga ati nyimba uyu mwana azomara nka 5 jours kwa mama wiwe, le weekend azoba ari kwa papa wiwe, umva bagapartage garde y'umwana. Hari ama obligation umugabo asigara nako n'ama obligation umugore asigara nako ku bana. Ibi bihugu vyacu rero bikenye sivyo, sinovuga ngo bikenye canke novuga yuko ico kintu kitaragera ku murindi ushimishije, ko benshi baracari muri niko zubakwa ama divorce vraiment si menshi gose, kandi ama divorce ari legal. Ndiko ndavuga ama divorce ari legal, ahanze ibintu bigwiriye umugabo abura gutakigira mutarinze kugira ivyo, ni processus ndende sivyo.
abura gutaha makigira uracumva rero muri ibi bihugu usanga ikibazo kigoye ca suivi yuko ivyo bintu biriko birakurikizwa yuko abana d'abord abana nibo bakunda kugwa mu bibazo mu gihe habaye ama divorce abana yuko bariko bararonka tous les besoins nécessaires ziva kandi ku bavyeyi nyimba umuvyeyi yategezwa gutanga ibi ko abitanga yatanze yamakaye mbega vyagenze gute ofete nta suivi ahari byose usanga vyaguye ku bana bien sûr umugabo araba libre umugore akaba libre peut-être bakihomaria ku bandi ko bari libre bari célibataire bakihomaria bakagira ama mariage n'abandi bantu ariko abana haguma hari ikibazo waruvuze ngo umuvyeyi ngo ashaka ivyo biri normal ko umuvyeyi yakubwira ati so ni wo mubi canke nyoko wano nayo ushatse kukubwira ngo twavuye na papa wawe ngo kubera ngo nguje ngo c'était de ma faute ashaka ko nkari wo mutunzi none iyo bageze kugabura ibintu nk'ubuca tubona ngo kwanza mwebwe abagore murabizi none nta kabati tuba twaraze nta birahuri tuba twaruje nta masahani harore n'abaprofita abayizaniye akabati okay kadufate ko wazanye akabati nta nakuba wazanye ahubwo wakujuje ivyo mu masahani n'abasorori kare ugasha usanga nk'ubu muri hageze byashitse mukagabura ibintu ntiturabona imitungo kenshi aba ari y'umugore mwegukiye aho tubona ngo bayigabuye imisi yose baca baraba ivy'umugabo gusa bon bivana na je sinzi yuko iyo abantu bamaze baja muri mairie botubwira iyo bagiye bababwira ati mugize mariage kuri iyi regime imeze guca ko hariho regime mu partage ama bien yose mukaya gaburamo kabiri hariho regime umwe wese azana ico yakuye muhira rero sinzi regime ngaha mu Burundi bakoresha muri mariage umva hariho ma regime agiye atandukanye ya mariage ku buryo abaye divorce barabiyo mariage mbe muri marié sous quel régime rumva iyo régime nibafasha gutrancha kuba partage ayo ma bien sivyo ugasanga wewe peut-être nuko ayo ma regime ndayibagiye ari gusa ucumve ko aruko nyene hari ma regime ibintu vyose les biens mwa mwese mwazishize hamwe nuvuga hageze mubaye séparé muragaburamo kabiri hariho nindi regime umwe wese n'ivyiwe urumva mukadiviza habasigaye yuko mutrancha bya bindi mwaguriye hamwe handi kintu je nubwo mwamagize mariage umugore peut-être nta kintu kinini yazanye n'umugabo yazanye ibintu byinshi mbega uri sure yuko ibyo twabandanije turonka utoba je ntoba naragize mu ruhara kugira ubironka barabigize mu ruhara erega nubwo ntoshiramo ibintu financièrement ndashaka kugufasha psychologiquement nkabwiye ati mugabo wanje ko bigenze kunuko nano aho sindagufashije ushobora ngo nivyo mugabo wenye mu Burundi canke tutaranagira na mariage ugasanga ni ya fiançailles imaze igihe kinini sivyo mwahuye peut-être muri nk'abanyeshuri sivyo muragiye mu buzima busanzwe aramfasha uramufashije uwo muhungu kugira mugire naho mugira mariage sivyo mugahanahana amayide mugakorera gusa kubera umugabo kubera umugabo ari we yabitse ivyo bintu peut-être canke yagize effort ndende ariko ugasanga meme ide yavuye iwawe ukaca wumva ngo rero ngo nibagusubize ngo vyiwe ahubwo wombere twokwicara tuharura guhera basha ahubwo ubu nta kwijajara oya umuhungu nyimo muhaye ikintu andika mukobwa muhaye ikintu andika bizobe preuve imbere y'amategeko rero nshanze nkavuga ngo ivyo nivyo wanje gutera ta preuve rero n'umuntu hano mu akwera kuri imbuga nyene ngo ni boka yarasubije ibyo si utegeza kubisubiza ariko hategeza kuba imbere y'amategeko rega so gupfa kwijana ukoye unamuhaye ibintu ntibari bwabana none je urumva n'abahungu bo bibugira ko attention ukazibona nk'umukobwa agusavye nk'amahera ngo uwo mukobwa ubwo niwe yaha amafaranga umuhungu umukobwa niwe yaha amafaranga hanyuma hageze kuva navuga ati bije ngi nagukoresheje ko yose abinsubiza uransubiza yabitwembera amategeko oya uwo muhungu ntiyashatse ko bije imbere y'amategeko kumva byaye kucara birebire yaciye ari umustar ukuntu abasore bacu bobenta imiduko nyene oya gusa arariha hari ivyo yagiye arariha ega hari aba divorce prématuré
bazi gituma bavuga ko ari ama divorce prématuré nuko hariho n'ama divorce aba egaje mama umuntu wamaze kuvuga ati je nabo tuzubakana sivyo tibizogenda ukuntu ukamudekonera ariko umutaye aho umutaye niba ko umutaye ningo mwiko mwaramaze kugira mariage none ko nyene iyo mariage mamwa yagize ko kimwe niba mumaze kubana mukamena na menyo mugo mukavyuka ewana ibintu byose mwabikemuye umwe wese akaja ku kazi jeri ivyo sino ndadabirindia kandi nta n'umuntu numwe je no fanda mpano ivyo bintu ukumva ibintu ntama nini tu envie qu'une seule fois cyane mwarasi cyane n'ubusirimu bwa cyane oya si ubusirimu bwa cyane ahubwo sinzi abantu babishobora kaza wumva ngo niko zobako je iryo jambo ntimuzose kurimbwira oya je kuko ntajyo numva mu mutwe wanje none niko zobako gute umuntu akubuza amadwa yawe Digo ntitwanse yuko umukobwa canke umugore ategezwa kubaho umugabo wiwe ategerezwa je sais pas ariko ntaca kubuze n'ivyo ukunda ukaza wumva ara none ndatwenga bari muri fiançailles umuhungu tellement aramubwira ibintu je ndavuga quand même gushobora nkuko gute ushongo gutaha ijoro gute iryo joro ryari nkasangabe nka 20h 21h ushobora gutaha ijoro gute ushobora nyimba yari yamumenyereje ati ndaha akabimenya uwo munsi nta mubari ati ndi ngaha bemwe murezi ko rimwe musubiza abakobwa inyuma gute nimwe musubiza inyuma nimusubiza iterambere ry'abakobwa inyuma muri relation ntimuvugana ati ibintu bimeze uko haraba ngo batavyumva rero zangoya ngani cyo kunta okay shu ndafise umuntu tuza kuvuga je n'ukuri kw'Imana je nasaba Imana ikintu saba Imana ndakikubwire je n'ukuri n'ukuronka umugabo ameze nka jewe atahura monde tugezemwo yariyo monde tugezemwo n'umugore arakora sivyo none wambwira gute ati je sheri wanje je rero ndafise umuntu tugomba tuje kuvugana nka 19h dufitanye programme peut-être n'umuntu w'umugabo canke n'umuntu w'umusore ariko ni mu bintu muri sense y'akazi bibaye nivyo umuntu abakora sivyo ni muri sense y'akazi byo ndakantu nakajob gashobora kuguha amafaranga make urana ko ibintu ubuzima bugoye kaza ngo goye masa usoka oya ariko hari amasaha nawe umubwiye none nk'ubuwe nka ari nka samo ikintu natanguje washumvise wewe nka samo ugacuvuga ati ngo ngiye ngo ndosaka job ngukaja ko mu mafaranga ubwo buzima bw'amasaha buraba nawe rero nawe biranse bro oya none we yado nesama ugiye ako kazi utaronse none we dufate par exemple wewe uri nko mu photographe sivyo hariho nk'akabanza kabaye barakubwiye ati rero 19 zo kuza gufotora ubya none ako kantu woreka koja mu kubera iki no erega usanga abo bantu babiri bakundana nk'ubuje je nawe dukundana je waramenyereje ko ibyo byo kumenyera nibiki ubuzima ntibuhinduka ese rero twarakundanye nta kazi mfise musi na karose bizoba biheze kubera uzoba uhinduriwe oya muri adapta kandi ikintu ca mbere gikomeza ama relation ni confiance gute none uza kwiyumvira ko ngiye mu bindi bintu kwera sorti iyo 19h ego ubaye umugore hoho nguma mbwira mariage mane bahezagire gose none we nta mariage uzokora nzoyikora ariko nzoyikora avec la personne vraiment abimérita kandi umuntu atazoza kunkorogera ubuzima bwanje ko mvuruze tuzovana muri commentaire ndazi bacha bavuga ngo ntacurabona ngo iki niki ngo ntacurabona ego ntaco ndabona ariko ninakibona nzo divorce muri make we nta bintu nta muntu azo bintu byo guhata none uzi guhata umuntu kugumana nawe kandi atanakigukunda ego ni nkuko yoshana no kukwicawe akagukura bose bugenda ku neza we rero mubise kandi ubu hari abantu vraiment bikora VIP bakigira ama divorce hama bagasubira akaba bagenzi sivyo twama twabibonye cyane no ku marezo social ukazanga maravanye kandi mwarabyumvikanye vraiment nta kibazo na kimwe kirimo ntimurabana ribi muraramukanya so umusoro lo 8 mars umunsi ngo wahariwe ngo abakenyezi ku rwego ngo rw'isi hariho abagabo ewasha ico gihe iyo kigeze ababoyi n'umwana
washo wirirwa umuheza ati no musi no wanje nawe agatashaka kugukandamiza avuga ati no musi no wanje. Rega ivyo bintu ni muri imico gusa yo mu Burundi gusa twamenye yuko umugore ariwe ategezwa gukora byose sino hari abantu kandi ndazi hari n'abarundi benshi bameze nk'uko bari novuga gute bari civilize comment kuko no gufasha umugore ni civilisation ntuwo buri civilize urekana umugore byose ngo avyikorane murapartage les tâches mufasha umugore wawe jean mubeho mwishimye je ufite urukundo mbona umuntu mukundana ni reflet yiwawe uko nyene wibona wewe niko utegerezwa kumubona sivyo ndi jewe ndiwe nta kintu na kimwe numva co ntera isoni kumukorera sivyo kumva ko noja mu gikoni nibisanzwe kumva ko no mesura nibisanzwe ndumugabo sivyo rero ico gihe kigeze ni kuri babandi yengo cumenga ngo barakangamije ngo umuntu agateka ko mugabo haro nabarara bahukanye si vya bintu vyayo ibintu vyayo ntavyo oya none utufata ukaja nk'ubu wari gusohoka none ntaryoherwa abantu baca oyumviriza banzure barasohoka yego arasohoka nivyo agaca hagera ibaze mu buzima busanzwe ntigera arenza saa 3 ntavyo muzi uwo munsi wana saa 9 niho ubonaje do ego turabizi ko ari amavaleur y'umukenyezi ngaho vraiment bayexagere gose ayo gusohoka kuja kuryoherwa n'abandi ba mama kwa n'umusi wabo ariko n'abakobwa nyene dukunda kuryoherwa ariko hari n'abagore nabonye bitwaye nabi vraiment bitwaye fosa none bajye abantu ucumenga ni ryambere abasohose antu abagabo zo murasohoka n'abagore banyu rega ucumenga babibonye bwa mbere ibintu byo gusohoka bagatanga ivyo bintu kuko umenga ni bari bwaje no mukabara bizo muziki mujya ni madamu wawe abantu barakuzi uriyubasha voilà rero yakagira ibintu nkabijya wewe ushaka ko umugore wawe umunsi wewe ko agusavye uruhusha worumuha asubire muri bijya bintu wewe ntago womuha ariko nibaza yuko biba byavuye ku bintu byinshi we d'abord wari umusohokana kugira abone ko abone umuziki ko ari bisanzwe abone gutamba ko ari bisanzwe abigiraga ko ati usanga ubu basigaye bafite n'amashuri hamwe yabo sinzi nyimbo bizi y'abakenyezi usanga kuri uwo munsi mu bisanzwe ujya munsi ubu ukwiye gusohoka uri kumwe n'umufasha wawe ugasanga muri kumwe n'abagenzi bawe nabo b'abagore b'abakenyezi mugiye guserebura reganire mu kwama mumatanye n'umugabo wawe rero hantu usanga bari kuri uwo munsi mukuru usanga abara abakenyezi gusa none muguma mumatanye n'umugabo wawe muguma mumatanye n'umugabo aho uja hose no hari abagenzi bawe b'abakenyezi genda muryoherwe ni nka vya bindi abagabo bakunda kwanka ngo ntuje ngo muri baby shower ngo ntuje ngo mu anniversaire y'abagenzi b'abagore oya tubiri problème basi imico y'ikirundi twayishizemo ibindi bintu twarabikomplitse gose tubigira ibintu birebire liberté guys sivyo uwo muntu nyimba mukundana mwizera uramwizera se tubiraheze mwizera ariko nawe uri umugore canke uri umugabo ntibexagere sivyo kandi ivyo ega ya ma divorce nakunda kuva no ku bagore akunda kuva ku bagabo ariko abagore nibo bazisaba cane none vyabarambiye mu mutima ibatuntuye yaca yisaba none umugabo ukomera ko aguma kugira ivyo yishakira byose arashika akaguhuragura wowe ucuguma ngaho wagize mariage à 20 ans écoute-moi wagize mariage à 20 ans ucutangura kubaho nabi à 25 ans uravyumva wowe uzorangiza ubuzima bwawe ugeze he bemeza ko twabayeho kugira ngo tubabare no ibintu bidashoboka bivemwo hakiri kare saba divorce yerekane argument yerekana neza yuko ukeneye divorce sivyo hama babafashe mugire iyo divorce umwe wese abe libre ube utekanye ariko ukivuga ku divorce nuko wewe nkuba ashaka kuba wubatse ugasaba divorce ugasanga umuvyeyi wawe yagufashije kugira divorce atumva nyimba byagenze uko aho mwovanika ariko wewe ntiyopfa akoze ico kintu cyo gusaba iyo divorce umuvyeyi wawe je nyimba nkuri ginyo abantu bari nkura mugonguma ariko wewe agaca kubwira ngo urumva ngo bigenze ukuntu oya muraje imbere y'amategeko rega ni bisanzwe simpaka ngo wewe ngo ubishaka nabo ubishaka imbere y'amategeko rujuje arabumviriza sivyo akumva hano ibintu aho byapfiriye agerageje ya metode yo kubashira hamwe bikanka igare yuko divorce itegezwa ko c'est normal birumvikana oya cyo nashatse kuvuga nuko nk'ubu mwebwe mwagiranye ikibazo uravyumva umuvyeyi
wewe umuvyeyi wawe ari ujya nyene yakuvyaye mama wawe ugasanga wewe ariko arakubwira inama si yo kugira divorce bivanye n'ibibazo wamubwiye ibibazo uhura navyo ivyo bibazo wewe ugira nawe arabigira ugasanga kubwo we aranabigusumbya mugabo atofa agiye kugira gusaba iyo divorce hari ikibimutuma sivyo hari ikibimutuma umuntu wese afite raison ziwe kandi buryo umuvyeyi yabazi nk'umwana wiwe ngene abameze sivyo bese twarabizi yuko Nina yakuze nta bibazo yakuze agarariza yakuze arabizi uko wakuze rero yumvise nka kayi wawe arashaka kuvuga ati mwana d'après ivyo ndi jewe wowe ntiwoshobora kuguma ugo rugo ruvemo ariko ugasanga ivyo bintu arashobora kubisupport cyangwa ugasanga ari ngaho kubwindi mpamvu kubwa famille yiwe adashaka kumaramaza kubyiki genre umugabo we agaca kuba yati ipfire yo saje n'ibintu bisanzwe jembere n'umwana wanje wese no muhanura kuguma ku mugabo ngo atuntuye canza nkagukura ati vayo bakobwa arondera amafaranga d'abord abahungu batazobakankameza wowe saze ni muvane divorce vayo genda wigira ubuzima bwawe akote gute uja gutunturira ku muntu mwahuye naho nyine kuze ngo ni gose à cause de la mongo c'est à cause de quoi ubuzima bwacu ni rimwe ryonyene tubaho ubwo buzima rero iyumvire ubaho rimwe ukaca ubumara utuntuye canke mugende mwiteze le pire yuko bazobafata nabi bazobashishagura mugumeyo nta kibazo ariko ubishoboye bayo muri fiançailles aba ariko usanga nk'ubu wakoze mariage mukabana ugaca uvuga ati jewe namubonye ko ibintu ntahora ndamubona ugaca usanga nko muri 5 mwarabafiança ariko hari ibintu yaguhishije utigeze ubona wowe ugaca uvuga ati none ibi bintu nibishasha mu gihe ico kintu ataco kiba gitwaye mwogumana ariko ari hari ico gitwaye nyene uravyumva nawe ba ushoboye kubisupport ariko ivyo byose bya divorce biba ku bantu badashobora gusupporta ivyo bibazo biri mu ngo ni byinshi hari ngo ni byinshi gose rero ushoboye kubisupport gumayo ariko ari ibintu biri insupportable kuri wewe ruvemwo ibyo utamenye kare ubimenye mu rugo indani ntaribi ushoboye kubisupport ataco bitwaye ukaza wumva hari ibintu usanga ari ubwo ububona kaza wumva ngo urumva ngo je ngo twari muri fiançailles ngo hama ngo ntiyabwira ko afise umwana ngo dushitse ngo nshasanga afise umwana ikibazo kiri heno aragufata nabi aragufashe nabi no le problème nuko yagushije gusa ko afise umwana nico yumva ushaka wagiye muri fiançailles n'umuntu akagera ko mubana utazi ko afise umwana we nawe ufise uruhara aho wewe ufise umwana mucankuzo jewe dufatanye ngaye Bujumbura tukasha tugira mariage ngaha nyine Bujumbura ujya muri iyo fiançailles twaba twagize ujya byokora ko nshaka kumenya ngo urumva ngo nakangora afite umwana none nta bagenzi biwe rega none rega haje aho usanga wahinduye abagenzi nawe ushitse ngaha Bujumbura nkabanzi abagenzi nawe batazi umwana wawe ariko fiançailles aba ari kwiga rega kijya gihe none candacukumbura amakuru candakura he yari guhona uburaha amakuru apfa canke ashaka kukubwira ati nene ntashaka kukubesha ababwira ati no mukuze yabuze abavyeyi akiri umwana aho ngora w'ibyo nanda gatoye mwikanivo ngaho carakajana mucangutse tica ndakagira kada kanje sako navyaye abakobwa uwe avuga ati jewe ko nzoja muri ivyo bibazo kanivyarira kana nishiraho ngume nipowe uko nyene benshi ariko bagira kandi burya abakobwa benshi bagize ivyo bagize barosa abana ma chance ni make yuko babandanya baja kugira ama mariage tu na cane nko mugiye usanga nk'umwana yamuhuriye ku bibazo bitandukanye gose peut-être umuvyeyi wiwe ntiyamufashije umugabo we ntiyamufashije cavuga ati nta bishasha ku bagabo bro nta bishasha rero ndipowe ubuzima ni hatari ndavyumva hari gihe basi Njago na mbona umenga abo nibo bakwiye guprioriza gose. Abo dabo bafise ibibazo byabo akote. Wavyaye ku muntu, watwenda y'umuntu wa muntu nta iyo nda ntayemera. Sivyo?
bakaca baza no kukuremereza kwa muganga vraiment ngo urumva ngo utazaye umugabo uca ndamukura he si ibyo sanze afite ibibazo afite no muri famille ntimeze neza bamubwira ati se umwana ari hehe bimeze ukaca uza no kumongereza ibibazo ngo nazane umugabo mu kurangiza ikiganiro cacu nakahe kajambo tekerera ku muri rusange ikiganiro kubagikurikiranye kajambo batekerera so jambe na mbere nsanzwe nzi neza yuko abantu bakunze kubangamirwa mu ngo ari abakenyezi ariko kandi msigaye mbona hariho n'abagabo mu gahinda nawe urumva ko basigaye babangamiwe mu rugo hama hari ibintu bitagenda neza bien sûr kandi umuri muntu wese afise umutima afise uko yakira ibintu ushobora je kuba ibyo wakira je ntashaka kuvyakira canke ibyo je nshaka kwakira we nshaka kuvyakira bivana nuko turemwe sibyo ariko rero nimba ubona hari ikidashoboka cotuma wowe ubuzima bwawe bumera nabi sibyo bivemo hakiri kare turabizi ko birakunda ko abantu bashaka kugira divorce mu gihe bitagikunda nta rukundo ruhari nta kanyamuneza gahari ibyo bintu bigumamo kubera iki vaut mieux ubeho wenyene ariko pensez d'abord aux enfants imyumvire d'abord ku bana habaye séparation abana bizomera gute ndazi ko ari abantu benshi ngaha hanze bagize sacrifice bagumye mu ngo kubera abana babo kandi n'ukuri muri abantu beza Imana ibahezagire gose sivyo ariko ibi bintu ko bibandanye bija kundi murindi préparez-vous abataragira ama mariage mwitegure biga bitagenze neza jewe uzobiheba bizoba bimeze gute je n'ukuri uvuga ati na mariage je hako bintera ingwane no iheba we nabigutera ikibazo urabiheba uravyihoza nurubona atavyose support uravyihoza udashaka kuzogira ama divorce uravyihoza ariko ndabibutse nuko hari ingo zibayeho neza zinezerewe ariko nabo zinezerewe banezerewe kubera iki kubera hari ibintu bashaka gusurmonter ensemble vugane chéri wanje ibintu sindabikunda umu partenaire atabikunda ubikorera iki uriko impressionnante sivyo vugane rero hama bidakunze muvane mu wese aje kwigwe nibisanzwe ya kunzi bayaga nawe TV ikiganiro cacu curi umunsi nakirangiriye nimba utarakora subscribe kandi subscribe kugira ibiganiro bikurikira uzohore ubibona mu bambere commentaire ushire mu byifuzo byanyu canke ibyo mwoshaka ko tubakorerako yari Pedro T's on the mic ciao ciao